bakunzi b'Imana, bakunzi ba Radio Maria Burundi, ijwi ry'Imana iwanyu, ijwi ry'Imana iwacu, kaze muri kino kiganiro cyo kuzirikana ijambo ry'Imana. Turi ku munsi mukuru waho twibuka urupfu rwa Yohani Batista. Ibi rero ibisomwa tugiye kuzirikana ko icambere igisomwa cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya, ikigabane ca mbere kuva ku murongo wa 17 gushika 19. Izaburi nayo yavuye mu Izaburi ya 70. Inkuru nziza nayo ni muri Mariko ikigabane ca 6 kuva ku murongo w'17 gushika 29. Ivyo dusoma mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Umukama yambwiye aya majambo ati: va hasi uje gushikiriza igihugu canje ivyo jewe ubwanje nzogutegeka. Ntugire ubwoba imbere yabo, ahandi ho nzogutera ubwoba imbere yabo. Jewe nyene imbere y'iki gihugu uyu munsi ndagushinze nk'igisagara gikomeye, nk'inkingi y'icuma, nk'urugo rw'ifeza. Abami b'Abayuda, abategetsi, abaseserdoti n'igihugu cose bazokugwanya, ariko ntibazoshobora kugutsinda, kuko ndi kumwe nawe nkaba umuvunyi wawe. Iryo ni ijambo ry'Imana. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Mukama, ni wewe mpungirako, sinzokwigera nteterwa. Unkiza kubw'ubutungane bwawe, undokore, ntega ugutwi kandi unkize. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Umbere ikinja ritayegayega, umbere n'uruzitiro rutamenwa. Wigishije inama yo kunkiza, nanone uri kinja, uri nk'inzo yanje. Mana yanje, nunkure mu minwe y'umubisha. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Erega Mukama, ni wewe nizigiye, ni wewe nishimiye nkiri muto. Nakwishimiye nkiri mu nda ya mama, warantoye ukantonesha ntaranavuka. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Mpuza mu kanwa ubutungane bwawe, ku munsi wose mvuga ko uzi gukiza. Ewe Mana yanje, wanyigishije nkiri muto, gushika n'ubu namye mvuga ivyiza wagize. Iminsi yose nzomenyesha ubutungane bwawe n'urukiza rwawe. Ivyo dusoma mu nkuru nziza yanditse Mariko. Agasangwa Herodi niwe yari yafashe Yohani amuta mu ngoyi, kuko shoka Herodiyadi umugore wa mwene wabo Filipo yari yabiriye. Ubwo rero nuko Yohani yamagira Herodi ati: ntibikunda ko wogumya umugore wa mwene wanyu. Niho mbere Herodiyadi nawe yamwamanira akazikira, yashaka no kumwicisha, yamara ntiyabishobora, kuko Herodi yatinya Yohani, abona ko yarivuga kuri, akaba n'umwiranda, mbere yama mukingira. Yumvise ijambo ryiwe yabura uko abigira, ariko ntikibumubuze kumutega amatwi. Umunsi urashe uja washika, umwe waho Herodi yararamutse aterekera abapfasoni biwe n'abashingantahe n'abakuru bo mu bugarire ku mibukiro y'ivuka ryiwe. Umwigeme rero w'umwe Herodiyadi arinjira aratamba ashimisha Herodi n'abatumire. Umwami rero abarira nyamwigeme ati: nonsabe icyo ushaka cyose ndakiguha. Agira ko aramurahira ati: icyo ushaka cyose ndakiguha,
naho coba gihimba c'igihugu canje. Arasohoka rero abwira nyina ati mbega nsabiki, nawe yishura ati umutwe wa Yohani Batista. Aca yinjira ubwo aho umwami yarari ati nshaka ko umpa ubunyene ku nkoko umutwe wa Yohani Batista. Umwami bimutera umwikomo ntiyubahuka, yamara kumwankira ku ndahiro ziwe no ku batumire bari bavyumvise. Atuma umusuku ubwo nyene ngo azane umutwe wa Yohani Batista. Uno nawe aja gucira Yohani umutwe mw'ibohero, awuzana ku nkoko awuhereza Nyamwigeme nawe awuhereza nyina. Abigishwa ba Yohani ngo bavyumve baraza bajana ikiziga ciwe baragihamba. Dushimagize inkuru nziza Yesu Kristo. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mweranda, amen. Uva hasi uje gushikiriza igihugu canje, ivyo jewe bwanje nzogutegeka. Bavukanyi ntore z'Imana, tuzirikanire hamwe rino jambo ry'Imana rigire ico ritwungura kuno munsi. Ijambo ry'Imana ryamara umuco mu nzira yacu yo kwemera. Turazirikana kugufira Imana kwa Yohani Batista, twibuka kuno munsi umwanuzi yafiriye ibanga ryiwe. Igikorwa c'umwanuzi ni igikorwa gihambaye kuko gishobora gushikana naho utanga ubuzima bwawe ugafa kubera ukuzira ukuri. None bavukanye turasaba kuno munsi kugira ngo natwebwe abakristo tusaba umutima wo kugendera ukuri imisi yose no kugwanya ikinyoma n'akabi k'igicumuro aho biva hose. Mu gisomwa ca mbere cavuye mu gitabo c'umuhanuzi Yeremiya. Uyu Yeremiya n'umuhanuzi wa kera yatowe n'umukama, aramuhamagara ku buryo budasanzwe. Turibuka aya majambo ameza y'umuhamagaro wa Yeremiya, twama twibuka mbere tukayacira no mu ruririmbo rimwe na rimwe ngo utaranasamwa mu nda y'uwakwibarutse nari ndakuzi, nakugeneye kuba umuhanuzi mu bihugu. Uko niko umukama Imana yahamagaye kera Yeremiya kugira ngo imwumvishe yuko yatorewe kuza muri ubwo butumwa bw'umuhanuzi. Yatowe rero ku bushake bw'Imana ngo abe igikoresho c'umukama. Abahanuzi harimwo abahanuzi batari bo, bamwe bita abahanuzi b'ibinyoma, usanga baritoye bakishira mu butumwa atari bo. Umuhanuzi w'ikinyoma arangwa n'ibintu bitari bike, nuko wenyene yirungika ntawamurungitse, ico akora canke ico avuga abigira kugira ngo anezeze abantu gusa, avuga ivyo abantu bashima bumva bashaka kumva. Arirondera wenyene akunguko kiwe, ntavugisha ukuri amaguca ku ruhande akubona, akazima inyungu ziwe azishikira. Ariko umuhanuzi w'umukama wewe suko, atogwa n'Imana kandi Imana niyo mushigikira ikamujimbira ikamumurikira. Araba rero igikoresho kuko c'Imana, n'amajambo avuga samajambo yiwe n'amajambo Imana iba yamuhaye, kandi bica vyumvikana rero yuko ico avuze kirateba kikaranguka. Aravuga amajambo y'umukama yaba ayanejereje canke ayababaje, bivana n'igihe ico ari cyo umukama ashatse kuganira n'igihugu ciwe. Imana rirabwira Yeremiya iti mva hasi uje gushikiriza igihugu canje ivyo jewe ubwanje nzogutegeka. Amajambo y'umuhanuzi sayiwe Imana niba yamutegetse no kumenyesha imihezagiro canke ugukebura. Umuhanuzi adoma urutoke igicumuro ngo bagihebe. Umuhanuzi araburira abagira ngo bagwe mu kaga k'igicumuro canke mu kabi akariko kose. Abantu iyo ari abantu bubaha Imana bareza bakumviriza amajwi y'abahanuzi, kuko kibari ikimenyetso cy'uko umukama abitayeho, ashatse kubaroresha mu nzira y'ubukiriro. Umukama arabwira Yeremiya ati ntugire ubwoba,
imbere yabo, ahandi ho nzogutera ubwoba imbere yabo. N'iri jambo rirahambaye kuko uhagarikira umuhanuzi nta wundi, utanga inguvu ku muhanuzi nta wundi, utanga ubukerebutsi ku muhanuzi nta wundi atari Imana yonsa iba yamutoye maze ikamugenera ubwo butumwa ngo bazokugwanya ariko ntibazogutsinda. Mbega niyo bugwanya umuhanuzi, niyo bavuga ngo baramwishe, ijambo ryo yavuze ntirifa rigumaho. Nicyo gituma umukama avuga ati ngo bazokugwanya ariko ntibazogutsinda. Abahanuzi ntibigera borerwa mu butumwa bwabo ariko baragumako. Aya majambo rero avukanye niyo duheza tugategera neza mu buzima bwa Yohani Batista. Twibuke uyu munsi ingene yafira Imana akaba umumaratiri. Yohani Batista ni umuhanuzi akomeye cyane muri Israeli, yaje nuvuga yuko ari umuhanuzi ba nyuma na nyuma bateguriye igihugu cy'Israeli kwakira Mesiya. Yabaye umucacuzi w'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Rero icyo yakoze kwabaye guhamagarira abantu ngo bahebe akabi, bitegurire kwakira umucunguzi. Aratanga mbere nibatisimu y'abatisimu yo kwisubirako ngo abantu bahebe kabi barimo, maze Mukama azatange bamwiteze. Yaratewe iteka rihambaye Yohani Batista mu kwerekana umwana w'Imana, hamwe yarahejeje kumubatiza ati nguyu mwagazi w'Imana, nguyu kurabana ibicumuro. Bose bagaca bahindukira kumuraba bakamukurikira batari bake. Mbere Yohani Batista yarerekanye kwicisha bugufi kwinshi, kuko bamuhaye nuvuga inkuru ngo wa undi batiza arigisha kandi benshi baramwirukira. Yohani Batista we yavuga ati nimumureke, niwe akwiye gukura, jewe ngasubiza hasi. Murumva ko akwicisha bugufi kutandukanye kose n'ubwishime bwatwe bw'abantu bo kuri no si kino gihe. Kukano kariko kose nuvuga ururaniwe na gatoyi, usanga wakakamye abantu bagashaka kugendera hasi kubura hejuru. Ariko Yohani Batista suko yamicisha bugufi. Yohani Batista n'umucacuzi w'umukama mu kuza kwisi kwiwe. Rero yabaye kandi n'umucacuzi wa Kristo mu rupfu rwaturonkeye urukiza rwa Kristo. Yohani Batista yatanze ubuzima bwiwe, turahejeje kuvyuma mu kanya gaheze muri nkuru nziza kuko vyagenze nguko ko Herodi, mwami Herodi yafashe umugore wa Filipo mwene wabo ariwe Herodiyadi amugira umugore. Murumva yuko ivyo bintu ataho bisabirako, yarivye, yaraharitse kandi yararinze ibigo, eka yarasambuye n'urugo rwa mwene wabo. Ivyo rero ni ibintu atawusabirako, cyane cyane nk'umuhanuzi nka Yohani Batista. Ico caha ntiyari kugisabira ko akibona. Rero yamavuga ati ivyo ntibishoboka yuko utwara umugore wa mwene wanyu. Ivyo rero vyaca bishavuza cyane, nyamugore yavuga abona yuko amukuye amata mu kanwa. Herodi nawe ngo yarubaye Yohani Batista akabura uko abigira, kandi yarategera yuko mubwiza ukuri. Nuko rero kubera ko Yohani yaguma adoma ku rutoki ico caha, yavuye afatwa agashirwa mu mvuto. Mbere ngo igihe cyo gufa kwiwe ngo wari umunsi mukuru, umwana umukobwa wa Herodiyadi yaratamvye ngo arashimisha umwami. Umwami aramurahira yuko wamuha ico yifuza cyose. Ariko burya umuhanuzi mubi burya ngwangana umurozi. Nyina wiwe yavuye hanura umwana wiwe ngo nagende ngo asabe umutwe wa Yohani Batista ku nkoko. Murumva yoheje umwana wiwe kwica, yoheje umwana wiwe mu bintu bibi, hako bimubera akaroro keza. Nkako nyene nta kiza cyo muvamo, kuko hajya ngo umuntu atanga ico afise. Ko n'umugore nawe nyene yaramaze kunyegerwa n'icaha na shitani gicumuro nk'icyo cyo guharikwa, kucyo gusambura ingo z'abandi. Nako nerwa umuntu ahanura neza. Uko niko vyagenze rero. Yohani Batista aragandagurwa, aciga umutwe kubera yanse guhemukira ukuri. Yohani Batista yazize ubutumwa bwiwe bw'ubuhanuzi. Igicumuro Herodi na Herodiyadi bakoze, yagumye agiduma ku rutoke yamira ati mwakoze icaha. Nabo kubera igikenye cabo baheza baramugandagura. Naho babigize gutyo icaha cabagumye ko umuhanuzi uko nayivuze nawo mugandagura. Ico avuze yavumereye rigumaho kandi rihoraho. Umuhanuzi w'ukuri rero ntabura guhamwa. Murarabe natwebwe aba Kristo, ushaka kuba mu Kristo vy'ukuri uganura bene wanyu, haraho usanga bagutoteza, bagora ubu Kristo, bagora amajambo yo guhanura ubabwira, bakagukekeza, bakagwarira ivomo. Ariko
ntugire ubwoba, mukaba muri kumwe niwe akuremesha kandi niwe akuyobora. Yohani Batista yatubiteka bityo yo gufira Imana mu gushingira intahe ukuri. Urupfu rwa Yohani Batista ni integuza rero urupfu rwa Kristo, we yemeye gupfa hako yihakana ukuri. Bamubaza ati uri umwana w'Imana, Yesu akavyemera. Uri umwami w'Abayahudi, Yesu Kristo akavyemera. Ivyo vyose vyatumye ngo bashangacirwa n'Abayahudi, bareza bamucira go kumusaraba, baramugandagura. None wavukanye inzira y'ubuhanuzi, sinzira yoroshe, ni inzira yo kwitanga. Ube umuhanuzi w'ukuri, ntube umuhanuzi w'ikinyoma, naho woshikirwa n'uruhamo. Ariko hariho abakristo usanga bikunda kubagora, agashika mu biba ugasanga ariko ariba nkabo. Hako yovuga ati reka genda umukristo nkebure bene wacu, ugatinya igisure cyangwa ugatinya yuko bokuhama cyangwa ugatinya yuko bokugirira nabi, ugashika mu bica ukaja mu migambi y'abica nkabo. Ntukabura umutima wo guhanura abo bari muri iyo migambi mibisha. Ugashika washira soni ukaba umushira soni nkabo, ukabura umutima wo kubahanura ngo bahebe ako kabi, bahebe ivyo gicumuro, bagene mu nzira nziza. None ngo ubukisi bwawe zo bwakumariye iki? Ntuje umutima menyo wemere guhamwa no kurabwa nabi, ariko ijambo ry'ukuri, ijambo ry'ubuhanuzi warivuze, aho rero uzobabaye umuco. Tusabe bavukanye kuno munsi twibuka aho Yohani Batista yagandagurwa, ubumaratiri bwa Yohani Batista. Dusaba umukama ngo adukomereze umutima w'ubuhanuzi muri twebwe, tugende umutima w'ukuri muri bene wacu, tube umuco wa bene wacu. Murazi rya jambo ry'Imana ngo umunyakabi niyafira mu kabi kiwe utamuhanuye ngo n'amaraso yose yabazwa, ariko nibamuhanura akiyangira azokwibarizwa ku ruhande rwiwe. Nuko rero twamagire kuba abantu za bene wacu, ntugara amaso canke ngo uzibire amatwi mu kiringo wumvise canke ubonye ibitagenda neza. Tusabe umutima kandi yo kurinda kutagira ubwoba, kuko ubu Kristo kurinda nyene kugira ngo ushobore kurwanya ikibi, uje kurwanya akosho n'inzira za sekibi. Shingira intahe umukama, shingira intahe ukwemera kwawe, ubere umuco abandi bamwe bari mu muzimagiza, maze bagaruke mu nzira y'umuco w'abana b'Imana. Kuno munsi twambaze Yohani Batista Mwiranda kubutwari bwiwe, na twebwe atubere mu ngoro kugira ngo umunsi urizina tuzoshobore kwakira urugori rw'abo bose bagendeye ishaka ry'Imana. Amen. Yohani Batista dusabire. Amen. Kw'izina rya Data n'irya Mwana n'irya Mutima Mwiranda. Amen. Nimwumvirize ijwi ryanje, nzabimpa